Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira nongera ndabaha nikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka. Nk'uko ingingo y'ijana 79 y'ibwirizwa shingiro ribivuga, inama nshingamateka ikorana mu nama zisanzwe zitatu mu mwaka. Inama imwe ikamara amezi atatu. Inama ya mbere itangura ku wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa Myandagaro, iya kabiri igakorana ku munsi wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa Kigarama, nayo iya gatatu igakorana ku munsi wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa Ndamukiza. Iyo ngingo kandi irashimangirwa n'ingingo ya 52 itegeko rigenga inama nshingamateka. Ni muri yo ntumbero ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere Kigarama uyu mwaka w'2020 inama nshingamateka yuguruye icese isasa risanzwe rya Kigarama y'umwaka w'2020. Inyuma y'ukwezi abashingamateka bari bamaze mu karuhuko. Ibirori rero bikaba byaranzwe n'ijambo ryo kugurura iryo sasa ryashikirijwe na nyeniteka Daniel Gerazi Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka. Akaba yabanje gukeza abashingamateka ko mu buruhuko bahoramwo baciye baja mu ntara batowemwo kugira ngo bagomane n'abene gihugu. Bakaba barabateye intege mu bikorwa by'iterambere, barabaha akanya, barabumviriza ibibabakiye kugira ngo bazobashe kubishikiriza, bongera babaha n'impanuro muri ibi na biriya. Au nom de l'Assemblée nationale et à notre nom propre, nous vous adressons nos chaleureuses salutations. Soyez les bienvenus au Palais des Congrès de Tigobé, siège de l'Assemblée nationale. Nous vous remercions pour avoir accepté notre invitation en répondant présent à cette cérémonie. Kwizira ry'inama nshingamateka no kwizina ryanje nyene turabaramukije, tukaba tubipfurije kururanirwa umwanya wose muza kumara hano mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka. Turabashimiye ingene mwitavye ubutumire bwacu muri bino bikorwa, tukaba tutakekeranya yuko mutwama hafi mu bikorwa vyacu vya misi yose dukorera hamwe mu nama nshingamateka. Turashimiye kandi abashingamateka bahora mu karuhuko kabo ingene babaye hafi y'abene gihugu babatoye. Dans leurs circonscriptions respectives, dans le but de rester en contact avec les citoyens. En effet, en vue d'appuyer, d'accompagner et de porter haut la visibilité de mu ntumbero yo gushigikira leta nkozi, leta mvyeyi, leta nsenzi, umugambi wayo ugushigikirana, abagize ibiro vy'inama nshingamateka barahuye n'abene gihugu, abatowe hamwe n'abatware bo ku nzego zo hasi kugira ngo bumvirize ikibabakiye, kugira ngo bazokibakorere mu nama bazokorana z'abashingamateka, hamwe no guhanahana ivyiyumviro bihanze akarere aka canke akandi k'igihugu. Des citoyens dans les travaux de développement destinés à doter le pays d'infrastructures dans les domaines scolaires, sanitaires, de transport, de sport, de culture et des administrations locales. Ils ont rencontré des populations, les élus et les administratifs locaux afin d'écouter leurs doléances qui seront tenues en considération dans les futures. Muri rusange ibibazo twashikirijwe muri izo ngendo byari bijanye n'umutekano, ingwane z'amatongo, ukwagirizanya ivy'uburozi, kugwanya uguharika, kuronswa amazi meza n'umuyaga nkuba, ibijanye no kwiyunguruza, guhimiriza abakobwa kugira ngo bagume mu mashure, bongere birinda no gutwara inda z'amashushu, hamwe no kugwanya ubwicanyi butandukanye n'ibindi bibazo bitandukanye. Aho hose bagendeye banyakubahwa abashingamateka barashikirije imigambi ya politike y'igihugu n'ihangiro ry'amategeko yatowe n'ayatekanijwe kwiga. À l'accessibilité à l'eau potable et à l'électricité,
aux questions de roulage, au découragement des grossesses non désirées, de jeunes filles scolarisées et de l'abandon de l'école, ainsi qu'à la lutte contre diverses criminalités et tant d'autres questions. Partout où ils sont rendus, les honorables députés ont évoqué les grandes lignes des politiques nationales et la pertinence de lois votées ou programmées pour être analysées. Ils ont encouragé les citoyens à constituer des sociétés coopératives et à vaquer à leurs activités quotidiennes dans la paix et dans le respect de l'ordre public. Les fonctionnaires de l'État ont été encouragés à respecter la ponctualité et l'assiduité afin d'améliorer leurs rendements individuels et collectifs. Étant donné que le mois de novembre a coïncidé avec la période barahimirije abenegihugu kuja mu mashirahamwe y'amakoperative hamwe no kubandanya bitaba ibikorwa vyabo mu mahoro no mu kubahiriza amategeko agenga abenegihugu nk'uko ukwezi kwa Munyonyo kwahuriranye n'igihe cy'ibikorwa bikomeye vy'irima y'agatasi by'umwaka wa 2022 banyakubahwa bashinga amateka barahimirije abarimyi kwitura abarimu b'indimo kugira ngo bunguke ubuhinga nyabwo bubereye mu gisata c'uburimyi. Banyakubahwa bashinga amateka ntibibagiye kwibutsa uruhara rw'umwe mu benegihugu wese gukurikirana neza amabwirizwa y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yo kugwanya ikiza c'ingwara ruhonyanganda COVID-19 ibangamiye isi yose no ngaho iwacu tahibagiye. Kuri ico kibazo nyene inama nshinga amateka yarakengurutse uruhara rwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu nabo bari bagendanye mu gihe bari baganutse bavuye mu rugendo rwabo rw'akazi imarabo muri Guinée Equatoriale no muri Gabo kuba barishikanye kubajejwe amagara y'abantu kugira ngo bipimishe umugera wa coronavirus bikaba vyakorewe mu kibanza cabonyene mu kiringo c'amasaha 72. Ni igikorwa cyo gushima kandi c'intwari cyafashije kugira ngo twibuke ko urugamba rwo kurwanya COVID-19 ari ikintu cihutirwa kurangurwa. De retour d'une visite de travail à Malabo, en Guinée équatoriale et au Gabon, se sont rendus disponibles auprès des services sanitaires pour des tests de la COVID-19 suivis d'un isolement de 72 heures. C'est un acte très louable et patriotique qui a eu le mérite de rappeler que la lutte contre la COVID-19 est l'un des défis urgents à relever. Inama nshinga amateka irateye intege abajejwe ivy'amagara y'abantu kubandanya barikanuye kugira ngo babandanye bakurikiza amabwirizwa yashizweho kugira ngo babandanye bakurikiza amabwirizwa yashizweho kugira ngo akurikizwe. Urundi rutonde mu gushira imigambi iterambere mu nama nshinga amateka ku magenekerezo ya 6 Munyonyo 2020 bararongoye inama ya bose ya koperative yiswe Zirukubukene. Urundi rutonde mu gushira imigambi iterambere mu nama nshinga amateka ku magenekerezo ya 6 Munyonyo bararongoye inama ya bose ya koperative yiswe Zirubukene yashiriweho abakozi bakora ibikorwa by'iminwe by'inama nshinga amateka ikaba ari koperative ivukana n'indi koperative igizwe n'abashinga amateka hamwe n'abakozi bo mu nama nshinga amateka nayo ikaba yashizweho mu kwezi kwa Gitugutu 2020 n'abashinga amateka hamwe n'abakozi bakuru hamwe n'abafundi bunganira abo bakozi mu namashinga amateka. Mu magenekerezo ya 27 Munyonyo 2020 umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi akaba yarashikirije iyo koperative Socodepane umurima ungana n'amahegitari 100 kugira ngo bahakorere ibijanye n'uburimyi bwa none uzoba ari umurima w'akarorero mu ntara ya Karusi. Ubujanye n'imigenderanire n'izindi nama nshinga amateka muri kuno kwezi kw'akaruhuko kw'abashinga amateka twarabandanije guha imibonano abantu batandukanye baba abahano iwacu baba baserukira ibihugu vyabo hano iwacu n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu baba baje turaba mu bikorwa vy'akazi.
S'agissant de la diplomatie parlementaire, durant ce mois de vacances parlementaires, nous avons également continué à recevoir en audience des personnalités nationales, des chefs de mission diplomatiques et des représentants d'organisations internationales qui nous ont rendu des visites de travail et de courtoisie. Muri iki kiringo gitanguye nyeniteka Daniel Gerazi Ndabirabe yamenyesheje ko inama nshingamateka izobandanya ibikorwa ijejwe byo gutora amabwirizwa kugenzura ibikorwa vya leta guserukira abene gihugu guherekeza imigambi ya leta hamwe no gutanga ishusho nziza. Integuro z'amabwirizwa 10 akaba arizo zaturungitswe na leta kugira ngo zigwe zongere zizokwemezwe. Au cours de cette session que nous sommes en train d'ouvrir, l'Assemblée nationale va poursuivre ses activités d'analyse et de vote des projets de loi, de contrôle de l'action gouvernementale, de représentation du peuple, de l'appui et de la. Muri kino kiringo twongeye kugura ibikorwa by'inama nshingamateka, inama nshingamateka y'u Burundi igiye kubandanya ibikorwa vyayo byo gutora amategeko, gukurikiranira hafi ibikorwa vya leta, gutuma hagati y'inama nshingamateka n'izindi nama nshingamateka bikomera. Tukabandanya inama nshingamateka iserukira umwene gihugu nkuko bibereye, kandi tubandanye dukarihiriza ubwenge abashingamateka hamwe n'abakozi bo mu nama nshingamateka. À l'Assemblée nationale ne sont pas oubliés. Concernant le vote de loi, l'Assemblée nationale va se pencher sur l'ordre du jour qui lui a été envoyé par le Premier ministre et qui comporte les projets de loi suivants. Premièrement, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. Kuvyerekeye ibikorwa byo gutora amategeko, inama nshingamateka izobandanya yisunga urutonde yashikirijwe n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere, izoba irimo integuro y'amabwirizwa zikurikira. Ya mbere, integuro y'ibwirizwa iraba iterwa ko igikumu na leta y'u Burundi kuvyerekeye inteko zamazigavye zo muri Afrika y'ubuseruko. Ya kabiri, integuro y'ibwirizwa ijanye n'injira ya leta y'u Burundi ryo mu 1954 rijanye n'abantu batagira ubwene gihugu. Ubwa gatatu, integuro y'ibwirizwa ijanye no guterwa kw'igikumu na leta y'u Burundi ku masezerano yo mu 1961 ijanye no kugabanya abo bantu batagira ubwene gihugu. Integuro y'ibwirizwa ijanye n'itagisi bafatiye kuvyo wadandaje. Ubwa gatanu, integuro y'ibwirizwa ijanye n'iterwa ko igikumu cy'igihugu cy'u Burundi ku masezerano ya Minamata kucuka ca Mercure. Integuro y'ibwirizwa ijanye n'imyanyuro y'Ikigali kuvyerekeye amasezerano y'Imontreal ku bijanye n'ivyuka bisambura igisenge c'izuba. Integuro y'ibwirizwa isubiramwo irindi rijanye n'ivya CAC. Umunani, integuro y'ibwirizwa risubiramwo intahe yo kumugina. Igicenda, integuro y'ibwirizwa nimero 1 akarongo gahagaze 13 yo kuwa 12 ruheshi isubiramwo urwego rukuru rw'ubucamanza. Et 10, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République de Turquie. 18. Pour rappel, certains de ces projets de loi ont été déjà analysés à l'Assemblée nationale, mais la navette parlementaire n'est pas encore terminée. 19. Nous encourageons nkaba nashaka kubamenyesha yuko integuro z'amabwirizwa amwe zizwe n'inama nshingamateka mugabo impinga ikaba ikiri ndende. Turateye intege banyakuba abashingamateka kugumana umurindi batanguranye woshobora gutuma inama nshingamateka y'ibihumbi 2020-2025 ikorana inguvu zidasanzwe mu kiringo twahoramwo. Inama nshingamateka ikaba ihanze amaso kandi abagize leta mu kwitanga, kandi
hamwe n'imigwi yamaho mu nama nshingamateka. Membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, tout protocole observé, mesdames, messieurs. Permettez-nous de rappeler que la session que nous sommes en train d'ouvrir constitue la deuxième de la législature 2020 à 2025. Lors de la précédente session, l'Assemblée nationale a accompli un excellent travail. Notre souhait est que la présente session soit encore plus fructueuse que la précédente. Pour y parvenir, nous encourageons les honorables députés à maintenir le même engagement. Banyakubahwa mugize ibiro by'inama nshingamateka, banyakubahwa abashingamateka batumire bahire. Mudukundire tubibutse yuko iri sasa turiko turatanguza ari rya kabiri muri kino kiringo cy'u2020-2025. Iri sasa ryacu rero rya kabiri nuko ryoba ryiza cyane kurusha iryo twahoramo, tukaba duteye intege abashingamateka gukurikiza amategeko yotuma bakorera neza abenegihugu babatoye. Tubipfurije kururanirwa mu bikorwa mugiye kujamwo byo gutora amategeko. Ni kuri aya majambo yo kubakeza abanyakubahwa abashingamateka tongera dushimira mwese abatumire bahire dutangaje yuko twuguruye icesi sasa risanzwe rya Kigarama 2020. Distingués invités, pour la sympathie et le soutien que vous ne cessez d'accorder à l'Assemblée nationale. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. C'est donc sur ces mots d'encouragement adressés aux honorables députés et sur nos sentiments de gratitude exprimés à nos chers invités que nous déclarons ouverte la session parlementaire ordinaire de décembre 2020. Que Dieu vous bénisse, nous vous remercions. Ivyo birori bikaba byari byitabwe n'abatumire batandukanye buri abashikiranganje bagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi, abaserukira inzego z'umutekano no zo kwivuna abansi n'abandi. Mu gice cya kabiri cya kino kiganiro tugaruka ku bikorwa by'iterambere rusangi byasozereye uburuhuko abashingamateka bahoramwo mu ntara zitandukanye. Umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yabiranguriye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka wa 2020 mu ntara ya Karusi yari amaze imisi agendera. Ari kumwe n'abashingamateka batowe muri yo ntara hamwe n'abenegihugu bakaba barasiburuye umufurege uri kwibarabara y'ikaburimbo rica ku mugwa mukuru w'iyo ntara muri quartier Kigoma. Nayo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana mu rugendo yarimwe mu ntara ya Kirundo kuri wa gatandatu nyene ari kumwe n'abashingamateka hamwe n'abakenguza amateka batowe muri yo ntara yarifadikanije n'abenegihugu muri komine ya Kirundo mu bikorwa by'iterambere rusangi aho baciye imikobeko ku mutumba wa Rugero ya mbere kugira ngo bakingire isi ndimwa. Buramatari w'iyo ntara akaba yamenyesheje yuko intara ya Kirundo yifashe neza kandi itekanye mu bice byose naho ihindagurika ry'ibihe ribaciramwo kuko ngo ubukene n'inzara bica bitera imiryango. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yarashimiye abanyakirundo ingene bitavye ivyo bikorwa yongera abashikiriza intasho zanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka abasaba kubandanya bakorera hamwe bikingire ikiza ca coronavirus bongere bakingire ibidukikije narijya bafise ibiyaga bigera ku ndwi bishobora guteza imbere iyo ntara mahoro kandi tugasanga namwe mutekanye. Ndabasabe iyo Mana yamitugirira neza, yamigirira neza igihugu cacu, yamigirira neza intara ya Kirundo tuyiha amashi menshi. Nagira kandi imbere yuko ngira ico mvuze namwebwe ndabashimire cyane ingene mwatwakiriye kuva tugishika ngaha. Nongere ndabatera intege
kubona twasanze mwibereye ku kivi. Na mwebwe rero mwiha amashi menshi ababereye. Imbere yuko ngira ico nshikirije kandi nagira ndabashikiriza indamutso ya nyeniteka arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi, kuko iyo turi ngaha ivyo dushikiriza nuko tuba tuzi ko nawe nyene ahari ariko abariko arabibona. Arabaramutsa rero. Nagira mvuge mpereye gushima cyane nkuko abafasha amajambo imbere yanje babishikirije ko intara ya Kirundo itekanye, kandi noneho kuva tuhashitse twabibonye, turabona ko abene gihugu bibereye ku mirimo yabo, turabona ko abene gihugu batekanye. Tubahimirize rero ngo ayo mahoro n'umutekano mufise uno munsi mukomeze kubibungabunga, mukomeze kubibungabunga cyane cyane ko nkuko nyakubahwa Buramatari yabishikirije, ino ntara yanyu iri ku rubibe rw'igihugu novuga cahaye indaro abantu bashatse kudusubiza inyuma. Nkashima ko mwavuze muti ntagakacira, tinakageze ngo karakacira turaheza tugacakira. Mubandanye uko rero kugira ngo amahoro n'umutekano mukomeze kubibungabunga, gutyo intara yanyu ikomeze kuba novuga nk'ikigega c'amahoro, ikigega c'ubumwe n'amahoro. Ariko kandi aka kanya nahereye gushima ko nasanze mwibereye ku bikorwa vy'iterambere nkuko nyakubahwa Buramatari yabivuze. Mukomeze kwiteza imbere muhereye mu miryango, muje mu makoperative, mukore mwumvikana, kuko iterambere rihereye mu muryango rihereza umutumba, rigahereza zone, rigahereza komine, bigahereza intara, bigahereza igihugu, gutyo igihugu cacu citerera imbere nkuko indongozi zidasiba kubiduhimiriza twese. Ariko kandi nashimye ko nasanze muri mu bikorwa byo gukingira ibidukikije. Murazi ko mu migambi ya leta nkozi, leta mvyeyi, harimwo wa mugambi mwiza ewe Burundi urambaye wo gukingira ibidukikije. Nkashima ko nasanze uno munsi arico gikorwa mwebwe nyene mwigiriye inama yo gukora, kuko ino ntara yanyu birakwiye ko mukingira ibidukikije, cyane cyane ko Imana yabahaye ibiyaga bikaba bitari mu zindi ntara. Nyakubahwa Buramatari, hajya ku biyaga muhimiriza abahegereye kugira ngo bakurikize ya mategeko y'intambwe imetero batabandanya barimako, kugira umwimbu mu kiyaga utera ukomera, gutyo n'imfunguro y'abene gihugu iboneke, ahubwo ndetse najya amakomine yifitiye ibiyaga atera imbere. Aho rero mwana bivuze kandi turabizi, kumbure hariho abanyibuka muri ya nzara yo mu mwaka w'ibihumbi 2016 niyo batari na 17, naraje ndamara indwi yose ngaha mu Kirundo, nzanywe no gushigikira abari bageramiwe n'ikiza c'inzara. Nimwabandanya mukingira ibidukikije rero, ya migambi navuga yo kwiteza imbere muzoyikora neza, gutyo kiriya kiza c'inzara cariko kiratuma abanyakirundo muhunga intara yanyu ntigisubire kuboneka. Ariko kandi mwatwibwiriye ko Kirundo iri mu ntara zakira abahunguka benshi, kandi turabibona ko mu mazi iminsi mubakira. N'ubu nyakubahwa Buramatari nabo mufadikanije kurongora ino ntara, mukomeze guhimiriza bene gihugu kugira ngo abo bahunguka bakigwe nka bene Burundi, bakigwe nk'imvukira za Kirundo,
gutyo mubafashe gusubira gushikira mu mazu yabo, gusubira gushikira mu matongo yabo, kugira ngo twubake igihugu turi kumwe, twubake igihugu turi kumwe. Nagira kandi ndabakeze abanyakirundo ko numvise ko programme ya leta yo kurwanya fraude mwayigize yanyu, kuko murabizi guhera mu 2015 aha abari basanzwe bashigikira igihugu cacu barabiye hirya, twarashoboye kwibako kandi turabishima. No kuvuga ngo rero tutagwanije fraude twoba dushaka gusubira inyuma. Ndabatera intege rero mukomeze kugwanya fraude, ntihagire kumwe mwavuga muti agasimvye kose agakaciye turafata, na fraude bibuko nyene amategeko mu gihugu ariho y'ingene ivyo byafashe muri fraude biheza mukaraba ingene vyokoreshwa. Aha rero turabateye intege kandi mukomeze. Murabizi ko isi yose iri muri cakiza ca coronavirus, kandi nahi wanyu izo mpunzi mwakira abo bariko barahunguka bava mu bihugu usanga ico kiza kirimwo, ari naco gituma mbere baheza bakabapima bagishika. Mwebwe banyakirundo mukomeze kwikingira ikiza coronavirus mukoresheje ya mabwiriza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonya nganda sida badasiba kutumenyesha. Ntimwijajare kuko ico kiza kiracariho, mukomeze kwikingira, mukomeze gukurikiza impanuro muhabwa n'indongozi zanyu. Aho nyene muri commune ya Kirundo ivyo bikorwa birangiye, umushinga amateka Sabine Ntakarutemana ari kumwe n'abashinga amateka batowe muri Kirundo hamwe n'imvukira bakaba baragendeye amakoperative nka APTI irangura ibijanye n'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umwavu, hamwe rero n'umurima ungana na hectare 2 urimwo ibigori n'ibiharage warimwe n'abakoperative y'imvukira hamwe n'abakozi ba leta bo mu Kirundo. Kuri uwo munsi nyene icegera ca kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka umushinga amateka Bere Gashatsi nawe yari mu ntara avukamwo ya Muramvya muri commune ya Mbuye, aho yaranguriye ibikorwa by'iterambere rusangi ku mutumba Mugerera mu gusibura ibarabara rihuza amakomine ya Mbuye, Bukeye, Ruhororo na Rango. Akaba yarashimye ingene abene gihugu bitavye ivyo bikorwa, nawe nyene abasaba gukorera hamwe mu makoperative birindikiza ca coronavirus, bongere bakingire iryo barabara mu gutera ibiti ku nkombe zaryo kuko rifise akamaro kanini. None bene gihugu turatanguye iki gikorwa cyo gusibura iyi miserege ari ituma iri barabara ricika. Ntimuce muhagarikira ngaha, ico tubemereye nk'abo mwashize imbere tuzokwama hafi yanyu. Dushize inguvu hamwe twese iri barabara turashobora kurikora rikabanyabagendwa, sivyo? Amakoperative ku mitumba muyijukire kugira ngo ya ntererano ya leta itanga kugira ngo igihugu cacu imitumba yose izamuke, tuzamukire rimwe. Ntukagire koperative yitirirwa umugambwe, ntukagire koperative yitirirwa umuryango, kuko ku mutumba kanaka nimwatera imbere muri 50 abandi 50 bagasigara inyuma, murumva ko bazoca basubiza inyuma. Dufashanye tuvyure wa mutima wo gushigikirana. Ntihagire umunyokuru w'inyakamwe, ntihagire umutama w'inyakamwe, kubera kumbure uruvyaro rwamuhezeko inzungu imugweko wewe uje mu nzu usinzire. Kandi mushobora kuja hamwe muri 10 muri 20 mukamusanurira maze nawe akumva ko ari mu gihugu citeka. Bukeye bwaho kwigenekerezo rya 29 Munyonyo icegera ca kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka akaba yari fatikanije n'abakristo bo muri paroisse Kivoga mu nkuka ya misa yasomwe na patiri mukuru w'iyo paroisse. Umushinga amateka Bere Gashatsi akaba yasavye abakristo kubaha ababarongoye haba mu mashengero no mu gihugu no kumenyera gukorera hamwe kuko byerekana urukundo mu bemera Imana, yongera abasaba kwirinda ico cose coza kibacanishamwe. None bakisubene wacu kugira ngo dushobore
twama tugavye nibaza ko twokwishimikiza cyane cyane ahanini urukundo, kuko urukundo rudufasha byinshi. Nitwakundana mu ngo, nitwakundana ku mutumba, nitwakundana muri komine yacu, tuzoba twirinze uwo wese atuzanamo amacakubiri, tuba twirinze uwo wese aza kudutatanya, tuba twirinze icyo cyose coza kuduhungabanya. Dukomeze urukundo rero, twubahane cyane cyane, twubahe abadukurira, twubahe abakozi b'Imana, twubahe abaganza. Hama murazi ngaho mu gihugu leta y'Uburundi yashize Imana imbere nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro, nico gituma hari imigenderanire myiza ya leta na Eklezia Katolika ndetse na leta n'ayandi mashengero. None rero mukomeze urukundo, mwijoke ibikorwa by'iterambere, menyere gukorera hamwe, nyamwigenda ko ntari n'impeshi. Aha akaba ari naho dusozere kino kiganiro cacu. Mwakoze kudukurikirana, turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho butaha.